bibi cyane mu bihe twimirije ibintu by'amatora aho usanga hari abantu navuga ko bakoreshwa n'impwemu mbi bajejwe gusambura imitima ya bamwe ariko mwebwe mukayisanasana. Turi mu bihe bitoroshe mw'iki gihe umukozi w'Imana afise uruhare uruhe kucane cyane gukunda igihugu kugwaruka kuko haragwaruka gwashirwa icafuza rukavuga igihugu nabo kunuko nk'umukozi w'Imana ico kintu ni inyigisho igihe wotanga ku ico kintu. Wa kane ngerageje kuyisigura uwari wese yorisoma guhimbaza novuga ko ni itegeko ry'impwemu. Iyo uri kurahimbaza wumva ibidasanzwe biriko biraba wumva ibintu vyari bikuboshe biriko birabohoka mu yandi majambo uba wakorokeye mu kirere c'impwemu. Wombaza uti mbega ni kubera iki mugomba guhimbaza? Haruhande yuko ivyo turizera yuko umurongozi aba yashizweho n'Imana. Rero uwo murongozi tuhari kugira ngo tumwubahe kandi twubahe n'ikintu cyose ashizeho nk'umurongozi. Nk'akarorero umbwiye ati umukuru w'igihugu nk'abantu bariko baragirane, sivyo naje kuvuga, ariko umukuru w'igihugu ahari kuko yashizweho n'Imana. Turabangije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zene z'isi, turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Liam, promoter behind the camera. Wowe turagira subscribe, bandagira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza mube aba mbere babikurikirana. So today is another day, twakiriye umukozi w'Imana aza kubidondora. Je nsanzwe ndamunze ariko turaza kumwakira abidondore. Ni umukozi w'Imana aserukira ishengero Amazing Miracles Church. Namani henza kunkosora, so reka tumwakire. Umukozi w'Imana karibu cyane. Murakoze cyane. Mumeze neza? Ego turashima Imana. Mbere ko dutangura ikiganiro ashaka kudusengera kwanza kugira ngo ikiganiro tuje mu mpwemu. Siko bite? Ego murakoze cyane. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimira urukundo rwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye Mwami Imana ko wemeye ko tuba muri kino kibanza. Mwami Imana nuhabwa icubahiro. Rero data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze na karibu muri kino kibanza kugira ngo uvugane n'imitima yacu, uvugane n'abariko baratwumviriza bose, kugira ngo ubakomunike ico wateguye kubakomunika. Mwami Imana kugira ngo imitima yabeshi ifashwe kandi Mwami Imana inezerwe. Urakoze kuvyumvise, urabana tumwanya wose tugiye ku mahano hano. Ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. 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 Nibaza kari ko n'abari baradukurikirana ko bafashije. Karibu cyane rero ugenda uramutse abadukurikirana, amazina yanyu na nishengero murongo yesinze ko nari buza ariko muraza kuri babwira kugira bumve ko nababwiye byo. Karibu cyane. Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Niyo Mungere Jean Claude, nkaba naje mva mu ishengero rya Amazing Miracles Church. Akonokosora gato sije ndongo iryo shengero. Ishengero rirongowe n'umukozi w'Imana yitwa Pasteur Edimond Nkengurutse. Iryo shengero riri ahahoze Sale Vyizigiro Center, riri muri quartier Nef. Ni kibanza gishasha twimukiyemwo, ikibanza tuje kugasariramwo kuko aho abari batumenyereye turi mu Kabondo, ariko ikibanza nyene kubera ko ukwaguka kw'ishengero cyatubanye gito. Ubu rero twaje kugasarira nga muri quartier Nef. Je ndibuka ubwa mbere twarakoranye ico gihe kuva tugikorana kijya gihe gushika n'ubu harabaye iterambere muri Amazing Miracle Church. Ubona gute ibintu ni sawa? Murakoze cyane by'ukuri. Burya ishengero ryashizweho n'uhoraho. Rero uhoraho niwe nyene akirihagarariye, akiriko nyene ararirongora. Rero kuva mu mwaka uheze by'ukuri turiko turabona ukuboko kw'Imana. Turiko turabona Imana yigaragaza mu buryo butandukanye. Turiko turabona benshi bahinduka, bakizwa, abaje bafise ibibazo kanaka Imana ibahindura. Rero Imana irikira twagura mu buryo bw'impwemu no mu bigaragara byose kabisa. Mukozi w'Imana munkundire ndabaza kino kibazo. Muri abantu bavuga ubutumwa bukagera kure, aho imitima y'abantu ishobora kubakwa igafashwa cyane. Turi mu bihe bibi cyane, mu bihe twimirije ibintu by'amatora, aho usanga hari abantu navuga ko bakoreshwa n'impwemu mbi bajejwe gusambura imitima ya bamwe ariko mwebwe mukayisanasana. Turi mu bihe bitoroshe mw'iki gihe umukozi w'Imana
afise uruhare uruhe kucane cyane gukunda igihugu kugwaruka kuko haragwaruka gweshirwa icafuza rukavuga igihugu nabo kunuko nk'umukozi w'Imana ico kintu ni gikini nyigisho igihe wotanga ku ico kintu. Murakoze cyane burya iki kibazo kiba gikenewe kuko hari abantu bataratahura agaciro k'ishengero mw'isi. Burya ishengero niryo rifise ibintu mu minwe. Ishengero ritariko rirakorera mu rukundo rw'Imana aho abantu aho ishengero vy'ukuri nk'abakozi b'Imana batariko bararema urukundo mu bantu vy'ukuri abo bantu baba bariko barasambura imitima y'abantu kandi bamaze kuyisambura egare ko n'igihugu ubu gisambuye. Mu yandi majambo ishengero ryashiriweho kugira ngo rireme urukundo rireme novuga ivyizigiro vya kazoza abantu kugira ngo abantu baba ariko barahungabana bobo ishengero rihari kugira ngo rirememwo amahoro mu mitima y'abantu kuko Kristo cyamuzanye yaje aje kuduha amahoro ntabwo yaje aje kuturemamwo aho abantu babaho umengo ntibabone ejo haza ntibabone ukuntu bigiye kugenda nkuko isi iri kiravyigisha aho hanze ariko twebwe nk'abakozi b'Imana nk'abantu b'Imana tuhari kugira ngo vy'ukuri tubabwire yuko Kristo icamuzanye kumwizeye wese akamwakira burya yaje kuba muri we ari muri we atanga amahoro rero ni abantu baba amahoro n'igihugu kizoba amahoro. Ego akenshi turahura n'ibibazo abakozi b'Imana muhura n'ibibazo bikomeye cyane iyo mugerageje kuvuga nk'ukuri mukavuga benshi bavuga babagiriza ngo mwagiye muri politike bakavuga ibinabiriya iyo mugerageje kubeshuza nk'ibintu bidefanda nk'igihugu cyane. Twarabonye rafuwa pasi umukozi w'Imana Mbayahaga aho yagerageje kuvuga amajambo abeshuza yari yaravuzwe n'abanyarwanda tivwa aho benshi bamwatatse baravuga ngo wagiye muri politike eske kuvugira igihugu nk'umukozi w'Imana ku binyoma ubona bishobora gutuma abantu benshi imitima yabo isambuka ariko se ubugize nk'umukozi w'Imana. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo naho umenga icyatuzanye sica ariko ndafise ico ndakivuga ko nk'umuntu w'Imana nk'umaze kutahura vyinshi muri Bibiliya. Bibiliya iratubwira vy'ukuri yuko ikintu ca mbere Kristo camuzanye muri inosi yaje kurondera intama zari zarazimiye rero kugira ngo azirondere no kuvuga ngo yaje kugira ngo abagarukane mu buzima mu yandi majambo abagarukane mu bwiza bw'Imana. Mu yandi majambo umbajije ati mbega nk'umukozi w'Imana iyo ariko arabona nk'abantu bariko barataka igihugu mugakabeshuza akavuga ivyiza ku gihugu nabujya ijwi ryanyu rigara kure burya twebwe tuhari nimba ishengero riri mu gihugu cy'u Burundi canke aho riri hose kw'isi rihari mugabo kandi riri munsi y'uburongozi haruhande yuko ivyo twizera turizera yuko umurongozi aba yashizweho n'Imana rero uwo murongozi tuhari kugira ngo tumwubahe kandi twubahe n'ikintu cyose ashizeho nk'umurongozi nk'akarorero umbwiye ati umukuru w'igihugu nk'abantu bariko baragirane sivyo naje kuvuga ariko umukuru w'igihugu ahari kuko yashizweho n'Imana rero ivyo aba ariko arakoreshwa vyose twebwe nk'ishengero tumusengera kugira ngo akoreshwe n'Imana kandi tuba tuzi yuko ivyo akora vyose ari inspiré par Mpwemu Yera. Mu yandi majambo ivyo ari karakora Imana twe tumusengera kugira ngo agume mu murongo w'Imana. Rero niyo mpamvu abaza baje guhungabanya umukuru w'igihugu burya abahungabanije n'ishengero muri rusange. Rero tuhari kugira ngo tugume dusengera igihugu kiba amahoro n'abarongozi bacu baba amahoro. Murakoze cyane. Sivyo byabazanye ariko twagomba mudufashe mutange message imwe umuntu ashobora kuraba kino kiganiro azozaragenderako mwifashije ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Murakoze cyane kuri iki kibazo. Ego hariyo ijambo ry'Imana riri muri Jean 4:23 haravuga ngo kuko mumfashe munyemerere ndarisome nta kibazo vyoba ari byo vyiza ndibaza gusumba ariko naho ntokurirwa ndarisoma ndarizi ku mutwe. Bibiliya iravuga muri Jean 4:23 haravuga yuko ngo ari kwigihe kiza kandi kirashitse aho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri. Sinzi kuri kurantahura igihe kiza
kirashitse aho abasenga data bazosengera data mu mpwemu no mu kuri ngo niho abarondera imana naho twogumiza ako gace gato bazosengera data mu mpwemu no mu kuri iri jambo ryaje kuko yarazi yuko kumbure hariho abantu batazorongorwa na mpwemu yera bakagomba kurongorwa n'ivyo babona canke ibigumbagumba vy'umubiri bakagomba kuvuga ibintu vyabo bumva kumengo vyobaha inyungu kanaka ariko avuga ngo nibaza ko ari cyo gihe turimo uyu munsi urumva amajambo hirya no hino bavuga ibisunitswe sinzi mugo urumva ko abantu ariko baravuga ibintu kanaka ariko nk'abantu b'Imana tuba dukwiye kuvuga ibintu dusunitswe na mpwemu yera nimba mfatiye akarorero kuri ubwo burongozi wampaye akarorero ukambwira tu mbega bariko barataka nk'umukozi w'Imana mbaye haga kuba yarahagaze mu kibanzi kiniki kubganje nta kosa mbona yakoze kuko mucaserukira aserukira ijuru ngaha kuri inosi rero nk'umuserukizi w'ijuru ngaha kuri inosi mu yandi majambo ujya nk'umukozi w'Imana yasizwe n'umambasaderi w'ijuru muri inosi ahari kugira ngo aze arakorera mu cijambo ry'Imana rivuga okay, reka twinjire mu kiganiro nyezina tugenda tunabwira abantu badukurikirana icyakuzanye ngaha igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa kane ya 25 ukwezi kwa kane murafise evenement mwise amazing worship twashaka neza tangure udusigurira amazing worship iri mu Congereza amazing worship ku bantu badatahura Icongereza kwanza niki mbere yuko twinjira mu evenement murakoze cyane murakoze ishengero ryacu ndabivuze neza ryitwa Amazing Miracles Church najyo ugenda uri mu Kirundi kandi urakoze kugira ngo abantu bariko baradukurikirana bashe gutahura kuko si bose ndibaza kuko Imana mu guhamagara mwungere kamuhiryo yerekwa yayimuhaye muri ugo rurimi nyene ariko mu Kirundi ivuga ngo ni ishengero ryizera ibitangaza bitangaje ngerageje kubivuga mu Kirundi mu yandi majambo ni aho umuntu wese yinjiye muri uwo muryango akimatanya n'amavuta y'uwo mutamana nyene ya Amazing Miracles Church burya abahisemwe kugendera mu bitangaza bitangaje wavyanka wavyemera burya nyene ubwirizwa kugumubona ubuzima bwawe vy'ukuri bugendera mu bitangaza ego murakoze ego iyo kubera kimwiyumviriye iyo evenement izofasha iki imitima y'abantu bizogenda gute ku bantu bimeze gute iyo evenement nikihe kinije guhindura mu mitima y'abantu murakoze cyane iyi evenement navuze yuko yitwa Amazing Worship icyambere vy'ukuri ishengero ryacu ni gikorwa cy'amakiba indwi ya gatatu ihereza ukwezi ico ni gikorwa cy'amakigarukiza impamvu yahabaye icyambere duhimbaza ni kubera ko data bikeneye data arabikeneye ubwa mbere imbere ko twebwe tubikenera turazi Paulo na Sila bari mu ibohero hariho ukuntu Bibiliya itubwira yuko bari ahantu bari bugaraniwe bari ahantu hagoye cyane batabona ukuntu bari buva aho hantu ariko Bibiliya itubwira yuko baciye bumva benspiwe canke bagenderewe na mpwemu yera bumva umutima wo guhimbaza batangura ngo guhimbaza ngo bagitanguye guhimbaza ngo iminyororo yari ibaboshe ngo kitagura gucigagurika mu yandi majambo ivyo bitangaza vyashikiye Paulo na Sila mu gihe mu isezerano rya kera nivyo uyu munsi niryo shengero ry'uyu munsi twizera yuko ari vyo bishikira umuntu wese yakiriye umutima wo guhimbaza rero impamvu duhimbaza unyemerere iri jambo riri ariko riri muri Zaburi 30 ku murongo wa 4 ngerageje kuyisigura wari wese yorisoma guhimbaza novuga ko ni itegeko ry'imwemu iyo uri kurahimbaza wumva ibidasanzwe biriko biraba wumva ibintu vyari bikuboshe biriko birabohoka mu yandi majambo uba wakorokeye mu kirere c'imwemu wombaza uti mbega ni kubera iki mugomba guhimbaza inyishu nuko data bikeneye rero amashimwe
nayo umuntu wese yavutse ubwa kabiri akwiye kugira. Mu yandi majambo, iyo umuntu ubwa mbere uguhimbaza canke ugushimira Imana biciye mu gutazira Imana datarabikeneye imbere yuko twebwe tubikenera. Ego tubifatanye n'ibinyene nako ivyo iyo evenement mugiye gukora ro 25 urabona ko ukuntu yateguwe ubona ko bizogira impact nininya ku rushengero rwanyu rubandanye rutera imbere biciye mu iyo evenement. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere cyahagurukije umutima wa Amazing Worship nuko ishenga rya Amazing Miracles Church twatahuye yuko ubwa mbere ari data bikeneye imbere ko twebwe tubikenera. Ico ni cya mbere. Umbajije uti mbega ati hari impact mubona bizoshaka kuzana biciye muri uko guhimbaza cyane gose. Ahubwo nagira mbwire umuntu wese ari karadukurikirana, umuntu wese ari karatwumviriza ari ku mpande zine zinosi ndetse no ku mpande zino za kino gihugu cy'u Burundi. Vyukuri hariho ivyo twumvise, ivyo umuntu yahora yumvisha amaso atari bwabonesha amaso yiwe, n'ivyo umuntu ibitari bwigere bica mu gutwi ku muntu w'umuntu n'umwe. Twagira tugutumire wowe uri kuratwumviriza uzohashike. Ndizera ngo ibitangaza n'utwumiza bizokugaragarira biciye muri kuguhimbaza. Uzoze witeze igitangaza cyawe. Hari ingeso kanaka umuntu aba yarafise vy'ukuri yagerageje guheba, par exemple ingeso y'ubusambanyi, ingeso z'ubwoko bwose, ugasanga hari umuntu afise imwemu y'umwijima byanse yagerageje kwaheba biranga. Vy'ukuri biciye muri kuno guhimbaza ndagugarantishije yuko vy'ukuri Imana izoba iri kumwe natwe, izoba iri kirakora, izoba iri hagati muri twebwe. Uzoze witeze impinduka cyane, uzoze witeze yuko vy'ukuri iyo ngeso yuko uzoyisigaho nyene hazobaho kubohoka nkuko vyashikiye Paulo na Sila. Nawe uzoze witeze yuko mbere binashobotse uzoze wanditse ahantu ikitangaza witeze ugomba kw'Imana gukorera. Uzosubira umpamagare unshingira intahe yuko vyakamanganye utasuye kubibona ukundi. Rero ivyo ni bintu, niyo impact ya mbere twiteze muri uko guhimbaza. Icya kabiri, turiteze abantu bazoza bataramenya Kristo yuko bazovaho muri uko guhimbaza hazobaho abantu bakiriya Yesu n'umwami n'umukiza muri ico kirere nyene, kuko hazoba hari kirere kidasanzwe c'impemu aho abantu umuntu azogitambukiramwe bizoba bigoye cyane ko agisohakamwo atakiriye ubwo buzima bw'Imana. Murakoze. Turi mu mbona kazoza ya 2040 Burundi bwifashe 2060 Burundi buteye imbere. Ishengero Amazing Miracle Church n'uruhe ruhara ifise n'iryo terambere twimirije? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere uruhara dufise muri iyo mbona kazoza y'igihugu irakomeye cyane. Navuze yuko ishengero rifise uruhara rukomeye cyane mw'isi. Ni nayo mpamvu ikintu dufise twebwe Imana yadutumye kuri nosi, yatumye yuko vy'ukuri tuza guhindura imitima y'abantu, tukayigira vy'ukuri, tukayigira abigishwa bukuri. Muri itanguriro usomye itanguriro guha ku murongo wa mbere ku igice cya mbere verset 26 haravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Mu yandi majambo twebwe nk'ishengero tuhari kugira ngo dufate abantu tubarememwo akagakiza twebwe twakiriye. Abantu nibagira agakiza mu mitima yabo, nibagira amahoro, n'igihugu kizoba amahoro. Ico kintu kiri mu imbona kazoza, kuko igituma igihugu kigira kibamwo akajagari kenshi nuko abantu benshi batarahinduka. Rero twebwe natwe nk'ishengero turiko turafasha kugira ngo vy'ukuri abantu benshi bahinduke. Bamaze guhinduka vy'ukuri bazokumva yuko barafise uruhara runini muri kino gihugu mwiterambere. Mwibaza ko mumaze kubona umukuru w'igihugu kenshi aragendera abajene akumva ivyiyumviro vyabo, akumva ko bigera kure cyane. Rero twebwe nka twebwe turi ahantu kugira ngo tuvomerere iyo mitima, kugira ngo igira umutima ukunda Imana. Niyakunda Imana bazokunda n'igihugu, basenge n'igihugu neza cyane. Hari abantu bari kwaradukurikirana bari hanze y'igihugu n'abandi bari mu Burundi ariko bari kure cyane, nka
Amazing Miracle Church mwarateguye ukuntu ubutumwa abari hanze y'igihugu bushobora kubashikira byoroshe abari mu Burundi nabo bashobora kuza mwiyo evenement yanyu eske mwarateguye ukuntu bashobora kuza muri iyo evenement vyoroshe? Murakoze cyane mu mbajije ikibazo ciza cyane. Tumaze igihe twakira intahe zitandukanye z'abantu bari hanze y'igihugu, Ububirigi, Australia n'ibindi bihugu vyinshi. Turakira intahe z'ibintu Imana iri kirakoresha, iri kiradukoresha mu ishengero ryacu. No kuvuga ngo umwungere wacu Pasiteri Edmond Nkengurutse, Imana yamuhamagaye vy'ukuri ijoro n'umutaga yamarika arasengera isi yose kugira ngo vy'ukuri abantu bafatwe n'ubutumwa bwiza. Rero turiko tumva intahe zitandukanye z'abantu bariko barafashwa n'ubutumwa bwiza. Turumva abantu benshi bahindutse bari bafise ingeso kanaka muga inyuma yo kumva ubutumwa bwiza bakabwizera vy'ukuri bakiriye ubundi buzima. Rero uvuze ati mbega twarateguye uburyo kanaka kugira ngo bazoshe gukurikirana ikibiriraho iyo amazing worship cyane gose. Vy'ukuri nibaza yuko abantu badafise contact yanje nibaza ko nza kuyishiraho kugira ngo n'umuntu yo bari karatwumviriza yo bayipfuza kubikurikirana araza kunyandikira kugira ngo ndabimufashemo kugira ngo azoshe kubikurikirana. Hama bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi twarateguye cyane uburyo bashaka kwashika, ariko unyemerere munyesha makuru kugira ngo vy'ukuri showe koriyanta neza umuntu sinukwifuza ahubwo nasaba kubw'icubahira Imana yabahaye umuntu wese kugira ngo ko yogerageza kahashika kuko ndazi bizomubera inyungu, azobona yuko hari bidasanzwe bizokoreka ku buzima bwiwe cyo mu guhimbaza. Uzozanana muri ville azofata bisi ya Mutakura. Afashe bisi ya Mutakura arashikira kuri ka municipal, ariko ka municipal arashikira ibarabara rya Sodeko, aca bandanye nyene aje kujya Mutakura. Imbere gato hariho sale bita la Stadel. Uyirenganye imbere yaho hari hahoze sale bita Vyizigiro Center. Niho ishengero rya Amazing Miracle Church gimukiye. Ubu ntihakiri rya sale, ariko uhashitse nyene uzobushitse ku cicaro gikuru rya Amazing Miracle Church. Nukuri muhawe ikaze cyane. Abato zoba bashobora kuhabona, nibaza ko nza gutanga nimero yanje baraza kunyandikira ndababwira uburyo bazohashika vyoroshe bazobifuza kwashika. Ni tariki 25 z'uku kwezi kwa kane isaha 12 z'umugoroba. Bahawe ikaze cyane. Mukozi w'Imana nkunda nkubaze kano kabazo. Ego murakoze. Abantu benshi barakunda ibitangaza. Ego. Tuvuge ko ibimuga bizogu abahumye bazohumuka, badatambuka bazotambuka. Ashaka kubyizeza abantu nga. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere abantu benshi baramaze kubona kumenga ibitangaza bikorwa na shetani. Sindabihakanye, hari ibitangaza bisunikwa n'umwa Satani, hariho kandi nibindi by'ukuri Imana ikoresha abantu. By'ukuri akaba ari Imana ubwayo iri kirabikora. Rero twebwe turizera ibitangaza bitangaje. Mvuze bitangaje ni gitangaza umuntu wese akibaza ko kitobaho muri ubwo bumuga. Uwuja mugaye, uwuje atabona, ahubwo nyene azoza mpinyuze. Ndamutumiye cyane. Ndamutumiye ahubwo azohishikire. Burya hari haba Imana yahagurukije bariko barakoreshwa n'Imana muri kino gihugu. Rero ahubwo mwebwe nyene turabakeneye. N'uwo muntu wese yibaza kumengo ndiko ntumira abantu bavutse ubwa kabiri gusa. N'umuntu ataravuka ubwa kabiri ahawe ikaze cyane. Umuntu yo kumva kumengo yiyumva kumengo si umwana w'Imana akaba yari amaze kwicira urubanza. Reka kwicira urubanza kuko Imana ntiragucira urubanza. Uhawe ikaze cyane. Nico gitangaza uzotahana. Ego murakoze cyane. Ego mgozi w'Imana jewe ahanye ndahejeje baza ko umuntu wese yifuza guhinduka ku buzima bwiwe karibu kuri Amazing Miracle Church yabaye adresse, ariko akantu tatanze n'akanimero kanyu kugira ngo babatore ko byoroshe muri wa mugambi yuko ubutumwa bushobora kubashikira bitagoranye. Akanimero kanyu tugire ko unavuga n'akantu twuba twibagiye. Murakoze cyane. Icyambere ntangwe gushimira mwebwe mwashoboye gutwakira hano kuri no televiziyo yanyu. Byukuri turashimiye kandi n'abakunzi banyu bariko bazodukurikirana aho baherereye ku mpande zine z'isi. Byukuri impamvu duhitamwo kuvugira ubutumwa aho tugeze hose no kugira ngo ubutumwa bugere kure cyane, kuko aho hanze hariho benshi bariko
baricwa n'ivyaha rero impamvu tuza hano no kugira ngo irijwi ryacu muryumve baryumva aho bari hose kugira ngo vy'ukuri baze kwibonera Imana ihindura ibihe vy'ukuri baze muri iki kibanza nyene rero turabahaye ikaze kugira ngo bazohashike ica kabiri vy'ukuri turashimiye abantu bose badukurikiranye mwakoze cyane ariko nagira ngire ko ndabaha abo vy'ukuri muri adresse natanze vyo bavyabacanze ntibabibone neza ntange nimero yanje kugira ngo bazoshe kundondera vy'ukuri ndatumiye muntu wese uri hagati mu gihugu ndaguhamagariye kuzoba muri evenement kuko ibitangaza bidaharurika bizoba ku buzima bwawe inimero yanje mushobora kuntorako ya WhatsApp ndetse no kuri call sanzwe ni aho bari ndayisubiramo kabiri mu kirundi no mu gifaransa ni 71 amajana 476 amajana 224 mu gifaransa iravuga ngo ni 71 476 224 muhawe ikaze aho muzontora kuri WhatsApp ndetse no kuri call sanzwe umuntu wese azokwifuza kuhashika azampamagare nzomubwira ukuntu ashobora kuhashika vyoroshe murakoze yari mukozi w'Imana niyo munge Jean Claude nariko ndabahamagarira kwifadikanya natwe ikintu twiteze muri no evenement nuko dukeneye uruhande runini goza kwifadikanya natwe mu guhimbaza mu gushimira Imana ivyo umwami yakoze murakoze turabashimiye natwe twongera dushimira abantu bose bakora dukurikirana ego utaragira subscribe banagira subscribe like share comment kugira ngo ibintu byose tubaha bizoze bibashikira bitagoranye turagushimiye nawe Jean Claude murakoze cyane ciao ciao